ubuzima bwa benshi buriko bugenda burasigara mw'izi ntambara. Inganda zikomakomeye cyane zagenda ziratikira, abayobozi abategetsi bakomakomeye cyane nabo bariko bagenda basiga ubuzima mw'izi ntambara z'ibihugu bibiri bihanganye. Tuvuga ibihugu by'ibihangange. Afrika yoyo ingaruka mbi z'intambara nazo ziyikozeho. Abenshi hari intambara iriko iraba ariko ntibayibona kumwe kandi abandi ntibayitahura. Kubera iki iyi ntambara yatanguye ryari? Iyi ntambara izohera ryari? Life story nk'ibisanzwe. Kora subscribe turabire hamwe icyatumye intambara itangura, ingaruka mbi zishobora gushikira Afrika eka n'isi muri rusange. Iran na Isirayeli. Mu burasirazuba bwo hagati hari intambara itavugwa cyane imaze imyaka myinshi cyane. Intambara yubakiye ku byumviro, ku bubasha eka no ku mutekano. Ibihugu bibiri byigeze kuba ibicuti, ibihugu bibiri byigeze kuba bisangira akabisi n'agahiye, gutabarana mu bihe by'imibabaro. Ubu n'abasi bakomeye cyane, Iran na Isirayeli. Mbega izi ntambara urugwango rwavuye kuki? Watanguye ryari? Uyu munsi turiko turabona intambara ikomeye cyane iri hagati ya Iran na Isirayeli, ariko siko byahoze. Ibintu byatanguye buhoro buhoro kuva ku bucuti gushika ku rwango ruhari ubu ngubu. Ni ibintu byatanguye buhoro buhoro biza bihindukamo ubwishanyi bw'ibanga, ibintu byahuwa mu ibanga rikomeye cyane. Ariko uyu munsi tubona intambara zatanguye gute kugira ngo haze kuba intambara yeruye turiko turabona uyu munsi. Amateka y'igihugu ca Iran na Isirayeli ni amateka maremare kandi akomeye cyane, amateka yanditse mu bitabo, amateka atahudundagura ngo amare kuva kera na rindi. Ariko reka turabire hamwe icyatumye uyu munsi turiko turabona intambara ikomeye cyane, intambara iriko iragwamwo abantu benshi bakomeye cyane, abayobozi, abana, abakuze, abanyagihugu, eka n'inganda zikomeye cyane zikatikirira, ingaruka zikomeza kwiyongera ku bihugu bya Afrika eka n'ivya Burayi. Aya mateka y'ibihugu bibiri Iran na Isirayeli reka tuyatangure mu 1979. Iran na Isirayeli zari inshuti zikomeye cyane. Iran yari yoboye n'umamisha kandi yari ifitanye imigenderanire myiza n'igihugu cya Isirayeli. Barakorana mu by'ubutunzi, mu vya gisirikare, mu vy'iperereza. Kandi Iran yari mu bihugu bike by'abayisilamu vyemera leta ya Isirayeli. Ariko ibintu vyagiye birahinduka buke buke kugeza uko tubibona uyu munsi. Mu 1979 habaye ihinduka rikomeye cyane muri Iran. Ubwami burahagarara, haza ubutegetsi bishasha bwa Islamu. Ubutegetsi bishasha bwa Islamu buca buvuga yuko Isirayeli ari umwasi. Namwe murazi imibano y'abayisilamu n'abakirisu uko bimeze. Kuva ico gihe imigenderanire ikirahagarara, urwango ruratangura ku mugaragaro. Ariko nubwo byari bimeze uko, Iran na Isirayeli ntibyatangiye kugwana imbona nkubone, ahubwo Iran yatanguye gufasha imitwe igwanya leta ya Isirayeli. Turavuga za Hezbollah muri Liban, Hamas muri Gaza. Iyo mitwe yatangiye gutera Isirayeli misile, rokete eka n'ibitero byo ku mipaka. Leta ya Isirayeli nayo ntiyarebereye ngaho, yarakora ico bita kwivuna, ikaziratera iyo mitwe itera bwoba aho ituruka, aho iraseherereye hose. Ariko iyo mitwe itera bwoba nayo ntihova ko yari yonyene. Iran niyo yari nyuma ya vyose. Intambara yamaze imisi myinshi cyane, yamaze imyaka, imara amezi, ariko itavugwa nk'intambara ya nyayo, kubera ari imitwe yitwaje ibigwanisha gwana na leta y'ico gihe ya Isirayeli. Iran inyuma yo gufasha iyo mitwe y'iterabwoba yagwanye leta ya Isirayeli ntiyagarukiye ngaho, haciye hatangura indi ntambara ikomeye cyane. Iran yaciye itangwa gukora ivyerekeye intwaro zikomeye cyane, izo bita nuclear. Isirayeli yarazinya cyane izo ntwaro, nayo ikitangwa gukora ibikorwa by'ibanga, twavuga nko kwica abayobozi ba Iran, abahanga, gusenya ibigo vya nuclear, ibitero bikomeye cyane. Leta ya Isirayeli yatangiye gukora kuri Iran, byose bikorwa mu mpisho, intambara itari kwiravugwa. Mu myaka ya vuba cyane Isirayeli yarongereje ibitero muri Syria, itumbereza neza ku basirikare ba Iran. Iran nayo imaze kubona ibintu biteko biroroha, irongereza ubasha bwayo mu karere. Ibihugu byose bibiri vyitegurira ikintu kinini cyane, intambara iri kwiregereza. Uyu mwaka nyine 2026 ibintu birahinduka cyane. Isirayeli ifatanije na leta ya Amerika iteza Iran ibitero bikomeye cyane byo mu kirere. Baratera ku bigo vya gisirikare, hari intwaro ikanka ingenzi cyane hakomeye cyane kuri Iran. Iran nayo mu gusubiza yarashimisire na drone kuri Isirayeli no ku basirikare ba Amerika. Ibi byatumye intambara ikwira cyane mu karere, imenyekana ku isi yuko ibihugu biri bihanganye, ashashane muri Liban eka n'ibihugu vya Gulf. Ariko kugira ngo usobanukirwe neza impamvu z'iyi ntambara, uteza kumanza kumenya icyo bose bashaka. Isirayeli irashaka ibintu bitatu. Irashaka guhagarika Iran gukora intwaro zikomeye cyane, kurinda umutekano wayo, kugabanya ingufu za Iran hafi ya Isirayeli. Aha ni mu gihe igihugu ca Iran cyo gishaka
kwagura ububasha bwayo mu karere, kurwanya Isirayeli, eka no gufasha abagenzi bayo, abagenzi bagwanya leta ya Isirayeli, turavuga Hezbollah, Hamas, eka n'abandi bose bagwanya leta ya Isirayeli muri rusange. Nayo ikwereka ko ino ntambara ishobora kuba ikomeye cyane, bose bavuga ko bariko barigwanira kandi nta n'umwe yiteguye gusubira inyuma, umwe wese yiteguye gutsinda runo rugamba. Hambavu y'abantu basize ubuzima, inyubako zasenyutse, umutekano muke, ariko hari n'ingaruka ishobora gushikira isi yose. Ibiciro vy'amavuta vyaraduze, ubutunzi burahungabana, hari ubwoba yuko ishobora kuba intambara nini, intambara igira gatatu y'isi. Isi yose iriko irabiraba, isi yose yatekewe n'ubwoba. Reka nizere neza ko musobanukiwe impamvu z'iyi ntambara, kuva ku bucuti kugera ku rwanko, eka no ku ntambara yeruye. Inkuru ya na Isirayeli ntiheze n'indende, kandi nta uramenya iherezo ryayo. Mbega iyi ntambara izovamwo amahoro cyangwa izokwira isi yose? Subscribe ku Life Story mbisanzwe ku zindi nkuru zikomeye cyane.